Ndongeye kuramutsa abandi ndabahaye mwiriwe bakuze mwese ibiganiro by'ubuzima aho muherereye hose ku isi. Uno munsi mu kiganiro cy'ubuzima twongera kandi kugaruka na cyane kwikoreshwa ry'inazi hamwe n'igitunguru gitukura. Hari abantu benshi rero bahora bambaza bati mbe kuki twama tubona ku ma réseaux sociaux atandukanye, haba kuri za Facebook, kuri za YouTube, kuri za Twitter, kuri za Instagram, kuri za TikTok, henshi berekana igihimba cy'irondoka c'abagabo bagaca bafatanya na oignon rouge, igitunguru gitukura, abandi ugasanga bashizeko n'inazi. Ati mbe burya ibi bintu bifise akamaro kameze gute ku gihimba cy'irondoka c'abagabo? Ico nobabwira coco ntago bifise akamaro gusa ku gihimba cy'irondoka c'abagabo, ahubwo no ku gihimba cy'irondoka c'abagore bifise akamaro kadasanzwe. Ibi nivyo ngoma ndababwire etape par etape, muce mwumviriza nuko babikora, kandi ni umuti unoroshe kwitegurira, na cyane ko ari umuti utuma indani mu rugo haba ibyishimo kuruta uko mbere wari uvyibaza. Haba no kuri bamwe usanga barihebuye baciyemo bijya bintu byo kwikinisha bigatuma ibitsina byabo vyononekara, abandi ugasanga ibitsina byaciye bizingaba ntibikure ngo bibe birebire, ugasanga bisakana nyene gaciritse kagayitse, yikubita mu mugore urya agasanga wapi yaje hajya husagaza mu mengararoka, abandi ugasanga ibintu by'inguvu bigenda bitera inyuma bija hasi. Uko abandi bagabo bakura ari umugabo akomeye, uko iminsi igenda ihera niko agenda akomera n'umwanya wo kwabira wiyongera, ugaca usanga wowe rero wagize ikibazo bene ico canke byatewe n'ibindi bintu utazi, ukazubona wewe iwawe umubiri utera usubira inyuma, inguvu zisubira inyuma, umugore akabona uko iminsi igenda ihera niko arangura amabanga yumagara indani akayoberwa n'ivyo ari vyo. Uti rero bino bintu babikoresha gute ko twama tubibona hirya no hino babipibiriya cane? Ati bigenda gute? Mumvirize rero mu ncamake, maze muhejeje muce muha abandi nabo mugira amapartage menshi cyane kugira ngo kino kiganiro gishikira abantu benshi, sindosubire kumva hari abariko bambaza ikibazo bene iki. Kuri bashashe namwe murabe ijambo suivre canke s'abonner kugira ngo mwemboneshe abari ubufasha bunini cyane ku biganiro bene ibi ngibi. Bajya namwe mukunda kunsaba nimero y'ikiganiro giheze, murabe iyi nimero mba nabahaye niyo mushobora kubarizako ibibazo canke mu telefone kuri 65 62 16 39 65 62 16 39. Nizere ko abakora ibyo byo kuyambonesha mwahejeje, kuko ibyo ni ibintu ukora unyarukije kugira ngo ntuze kuvyibagira. Hanyuma eka dutangure rero. Hano turaza gukenera ubwa mbere indimu. Muze kumviriza neza, indimu irura iyo ariyo bita citron. Tuze gukenera ubugira kabiri inazi zigera muri zitatu. Inazi rero uragenda ukegeranya inazi zeze neza zitatu, ugaca uzimanyura ugakuramwo tujya tuntu tw'indani tumeze donc ijya mise y'indani yera, kuko niyo dukoresha. Hama amazi yayo uca uyashira mu gikombe pembeni, kuko nayo araza gukora. Hanyuma ugaca urondera ama oignon rouge agera muri nka zitatu zirakwiye, canke naho zuba zibiri, ivana n'ukuntu ico gitunguru kiba kingana. Hanyuma uhejeje ugaca kandi uzana beterave. Rero iyi iraza gukoreshwa cane kuko turakenera nk'amagoma abiri canke amateka abiri yayo, ucasya neza n'irapedo ugacushira mu gikombe cayo. Hanyuma duhejeje duca ikindi kintu turondera cihuta ni imbuto z'umutagafera. Umutagafera n'uyu ndibaza ko mwese muca mubona, kandi ndazi ko mwese mubuzi.
urakuramo zirya mbuto zawo, hanyuma ukaba warazanikiye hajya zumye ukaca uzisya, kuko turakeneramo ibiyiko 2. Aha ikintu ca nyuma tuba dukeneye kugira ngo umuti wacu ube nk'ibombe ni imbuto nkeya gusa zoshobora kuvamo ibiyiko 2-3 vya petit cola. Imbuto zingana nk'izi mubona hano mu kiganza. Izi mbuto mubona mfise, izi ni imbuto zihagije cane, nko kwirugura ibintu byinshi cane kuko ziranazimvye. Hanyuma akaba arizo uca usekura ugasya neza, hanyuma ugaca ushira hahandi washira y'amateka 2 ya beterave mu ca gikombe, ugaca ushiramo na ya mise y'inazi wasekuye neza yabaye nk'ubuyi, hanyuma ugaca wongera ugashiramo na yandimo wakanyije, ugaca uzana y'amazi nababwira y'inazi. Ajya amazi y'inazi ugaca uyasuka mw'ivyo bintu byose kugira ngo abifashe, donc abivange. Hanyuma ugaca urondera niburi nk'igikombe kimwe cyonyene c'amazi ukongeramo, ugaca uminina. Rero uminina, hajejeje kuminina neza, wahejeje niho uzana bya biyiko 2 bya zambuto z'umutagafera ugaca ukubitako. Nta wundi muti muzigera mwumva ku bintu bijanye no kwabira canke utuma imitsi y'igitsina gabo y'inzara bibondo ihaguruka, imbore kanaguka bushasha, nka kujya ufata igiti canke ikigori ugashiramo ifumbire. Ni nk'ifumbire ubushizemo ofete mu mwanya muto cane, wowe uranywa gusa ukiryamira imisi ngahe, nawe birakuyobera kandi bikajisa ku gihimba kimwe gusa. Nk'aba bandi usanga baveresa n'imbuto umengo ni utuntu tw'utuzituzi yaveresa kuca bucomokamo, nabo nyene nuko. Ajya amazi rero y'inazi uba washizemo, naho abari nk'abadamu, kenshi bajya abadamu bakunda gusanga bariko bataka, ukasanga baguma bakwaye imigongo, bamwe swate kubera ko batabigwa neza, abandi nabo ugasanga imigongo yabo yamani magoyagiye, canke baje ukunda gusanga nabo nyene buma ariko ararangura amanga batsakumba birakatitse, ugasanga umengo ni ikintu kikibuye umugabo ariko arongora indani. Ni kuvuga uyu muti nawe arashobora kuwunywa, umugabo wewe ntihonywa uwungana nk'uw'umugabanywa, kuko bo baca bagira ubushake bwinshi, ugasanga amazi ari imenamena nyene, ugasanga n'ibindi bintu. Rero umwitaye ko udafise nk'utugubu hoho n'amahaha yohaturikira. Niyo mpamvu rero bisaba ko ari umudamu ashobora kunywa kudukeya kugira ngo nawe agire morale, hama umugabo nawe akanywa ukwiye kugira anagura umubiri nyene, uwo mubiri umeze neza kandi ufise inguvu zikwiye. Nuko rero muhanahane kino kiganiro, hanyuma baza kugira ikibazo murashobora kumpamagara kwi nimero, canke baje usanga bakeneye imiti iteguye muca muhagara mwese kwi nimero 65 62 16 39. Bye bye.